nimba izuba rishobora guhindura couleur ya po yanje, mwege twahuye narirabuye, kera nari inzobe nyinshi cyane, ariko nimba izuba ryarangize gutyo, a plus forte raison présence y'Imana izobagira beza, izobahindura, kuko izuba ntirifise impact iruta impact ya présence y'Imana. Ariko nabegera Imana nabinjira mu marembo y'Imana nabone bazohinduka, izobarasira nk'umuco, izonababera nk'inkinzo, ku buryo ibikomere byo mu buzima bitafekta umutima wanyu ngo mube babi, ariko kandi uzoza gusanga naho ibikubabaza biguma ari byinshi uguma uri mwiza. Narabonye abantu bafata decision yo guhagarika kurihira minervare, abantu bahora barihira minervare ngo kubera ngo uwo mwana ngo hari ibintu atakoze neza. Nanje nkaca ndamubaza uwo muntu nti none wowe ibyo wahora ukora umurihira minervare, wahora umurihira minervare kugira wewe wabe mwiza? Ntimukabe babi mubitewe n'ububi bw'abandi. Ariko kandi naho noba narakomeretse mu buzima abantu baraguhemukiye, sinzokwiga ingeso yo kubigihemu, kuko sinsa n'abankomerekeje, ariko nsa niyo nihweza. Ndanse yuko ibibi mpura navyo mu buzima binyempakta nkasa navyo kurusha uko ndi impacte n'Imana. Ariko none Imana izonyempakta hehe nta benefice ya présence yayo, ntari umuntu aba mu ijambo ryayo, ntari umuntu afise ibihe byo gusenga no kubana nayo? Bizogenda gute ngo Imana ingire ku ruhara kandi atari hondi?